Ndaramukije abakunzi b'ibiganiro dushikiriza bica hirya no hino, ndabwiye nta mahoro. Kubera iki amahoro? Kubera ko ni karahara mu ruganda ntibacure. Hanyuma ikindi nobabwira, ndagomba ko tuganira ku kintu kijanye n'ivyashikiye umuvugizi w'igisirikare ca Congo yitwa Sylvain Ekenge. Uwo mugabo w'indyamunyu yakoze ibidasanzwe aho yagize ico ahumura ku bakongomani, ariko mu Burundi nta gishasha kirimwo kuko bimwe mu vyo yavuze bari babizi kuva za 72. Rero yisunze ijambo ubwenge nk'uko bakunda kurikoresha aho hambere no mu Burundi bivuga ngo ko ryoba ryanakoze no mu gihugu c'u Burundi, aho mu gihe hari abo bita ibivyagwa, hari amazina atandukanye. Ibivyagwa kumva ngo mu bivyagwa warumva ngo waraciye ubwenge, ubu nta bwenge aciye. Abazi ivy'ibivyagwa bobo baca mu ivyo ari vyo. Ni kuvuga umwana w'umukobwa egome wo mu bwoko bw'abahima canke w'umututsikazi nk'uko babivuga, nk'uko kahise kabivuga. Mwibuke sijema ndabivuga, mwibuke yuko izi ni inkuru za kera. Umwana w'umukobwa arongowe n'umuhutu, vyaravugwa yuko abana yavyara ari gake yavyara abana bo kuri uwo muhutu baba bari kumwe. Ivyo mu Burundi vyarabayeho, bagahuturemi baravyigishije, nababwira n'abandi benshi baragiye barabivuga, ivyo baratevye barabimenya. Rero uno musi Ekenge Sylvain yatevye abishaka ku mugaragaro arabivuga, ariko rero bamuhagarikije. Bivugwa mbere ko banamukuye ku kazi, bamukuye ku kazi, ariko ntituzi ko ashobora kuba kondane, ntituramenya amakuru ivyaciye bikurikirana neza, ariko namenyesha yuko ivyabaye ko baciye bamuhagarika vyagaragaje neza ko muri Congo hakiriyo kudatahura mbega intambara ariko aragwana n'iyahe, kubera iki ariko aragwana neza, ikibazo ni ikihe? Burya abo bagwana bamwe n'abinjiye imbere mu gihugu bigize abo yavuze, abavutse kuri abo bakobwa nyene, abandi nabo bagiye ari abana ariko iriyo ntumbero kugira kuri reyo bitwa abakongomani, na cane cane muri karya gace karimwo abantu bavuga ikinyarwanda, kuko umunyarwanda wese yumva umenga yigire muri Congo agiye iwabo, nkaho umenga nta n'umupaka uhari. Rero ico nobamenyesha co, waciye ahagarika Ekenge Sylvain yakoze amakosa akomeye, kubera ko ahubwo yagaragaje yuko adashigikiye ivyo Ekenge yavuze, kandi ariko kuri mbe mu vy'ukuri uravye intambara ikiraba muri Congo, mbega abakongomani barazira iki? Barazira uko baremwe. Ijambo yakoresheje avuga ubwenge si ijambo ry'uno munsi, ni ijambo rimaze igihe, nkuko nariko ndabibabwira. Hano mu Burundi bumva vyarabaye za 72, ivyo vyari bizwi, vyaravuzwe. Nababwiye yuko Gahuturemi yavyigishije akabivuga, kandi abo bose bavyigisha ntibaramba, ntibakundwa, kandi baba bavuga ukuri. Ariko sinoca nshigikira yuko ukuri kose kwemerewe kuvugwa, oya. Ariko yabivuze, kandi mwavyumvise yuko yagaragaje neza yuko abakobwa b'abatutsikazi mu mico n'imigenzo vyabo, na cane cane b'abanyarwanda nk'uko yabivuze, bacagenda iwabo bakazana nimba ari muvyara we canke nimba ari uwundi, uwo akaba ari we azotera inda uwo mukobwa, akavyara abana bitirirwa wa mugabo arongoye wa mugore, ariko ataraba uwo mugore ari uwundi muntu, ari wabo. Usanga rero n'ibiti babibaha, usanga ariyo biga, ukumva umuntu ngo yize muri Congo ngo yaba kwa muvyara we, kumbe yaragiye kumutera inda, akaronka n'izindi nyungu zitandukanye kwigayo. Mbere wanashaka biranavugwa ko usanga abana b'abasirikare bamwe gaca biyita abanyamurenge. Hari n'uherutse kuvuga yuko mbere abanyamurenge batanabaho, nkuko ari n'izina bihaye, binarigeze kubibabwira. Ubundi bwo harageze aho bavuga ngo kari abanyarwanda baba muri Congo, nkuko hari n'abarundi baba muri Congo, barakwiye kwemanga yuko ari abanyarwanda baba muri Congo, ntibiyite abanyamurenge nkuko ari wamaze kubivuga. Rero tukiri kuri Ekenge,
Ekenge yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu kandi yabivuze neza nubwo babimuhoye. Ni bimwe bavuga mu kirundi bati inkoko yamaze kubika, uko wobigira kose ico yabitse co yakibitse. Nta muntu n'umwe ashobora kubuza kubika inkoko yamaze kubika. Rero ivyo Ekenge yavuze yamaze kubivuga kandi nta muntu n'umwe ashobora kubihagarika. Hanyuma kuvyo ndiko ngenda ndababwira, nimwibuke musubize agatima inyuma ivy'abahutu n'abatutsi vyabaye mu gihugu c'u Burundi, muca musanga neza na neza bisa n'ivyo muri Kongo. Narijyabo bemanga bakavuga yuko bagiye gutabara abatutsi bagowe muri Kongo, bagiye gutabara abatutsi bagowe muri Kongo. Ariko ikindi gica kigaruka, nimba Kagame yaravuze yuko abatware bo muri Kongo batagira ubwenge ari ngunguru, ni gute boba bubahutse guca bakuraho Ekenge? Mwibuke ko ageze kubabwira yuko abatutsi bo bama bishima bafise n'indirimbo bivyina. Mugabo iyo umuntu avuze ukuri akenshi bacamukura ku butegetsi canke bakamugirira nabi. Ariko harageze igihe ngo abantu bamenye umuco, bamenye ukuri, hama bamenye ingene batangura kubaho. Ariko ikiza kihari nuko iyi ntambara irikira muri Kongo irikira shira umuco ushira, no kuvuga ivyari bihishijwe biriko bishirwa ku mugaragaro kugira ngo bishobore gukiza abakongomani. Kuko ubundi bw'abakongomani bo babayeho ari ukwiyambiza, ari kwicezera umuziki, nivyo bibarazishinga bo nta kindi. Mugabo no munsi urumva ko hamatanguye kuboneka no bagabo bagira ico bavuga, bahagaze kandi bafise ico babona, bafata ingingo, ukabona ko ari abagabo. Rero abo kugira ngo bashobore kuronka aho bamenera ni ikibazo kidasanzwe. Kuronka aho bamenera si coroshe, kuko ugiye kuraba ni intambara igwanwa muri kano karere kose, haba Tanzania, Burundi, u Rwanda, Ubugande, Kongo, eka n'ibindi bihugu vyose. Bamenyesha yuko iki gihe tugezemwo abanirotike bibona ko ari ubwoko bw'Imana. Abadukurikirana nabo nababwiye ibijanye na Yesaya 18 uhereye ku murongo wa mbere, ubutumwa kuri Ethiopia ngo nimugende ntumwa z'impamyamaguru mu gihugu c'abantu barebare b'imibiri iremvyeremvye. Ubwoko bwamye buteye ubwoba isi uhereye mbere na mbere kugeza n'ubu. Ni ukuvuga ahantu hari ubwo bwoko ntihigera haba amahoro, kuko biyizi ko ari ubwoko bw'Imana, kandi abanyisirayeli biki iko niko biyizi. Nico gituma umuco usanga bariko bishima ku bandi. Ko kwishima ku bandi rero guhagaze ku kuntu u Rwanda rwahawe ubushobozi n'igihugu c'Ubwongereza. Igihugu c'Ubwongereza cafashe u Rwanda nkaho ari puissance muri region de Grand Lac. Ni kuvuga u Rwanda nagahugu gatoya, mugabo baragiye bafata igihugu c'u Rwanda, Abongereza baragiye bafata igihugu c'u Rwanda bakigira igihugu nka puissance muri kano karere. Rero birasabwa yuko abo bantu puissance yabo ishigwa hasi. Ni kuvuga baragiye babagira ikimana, babavuga uko batari, berekana yuko ari bitangaza. Ivyo biba n'ivy'isi imenya. Ariko uno munsi isi rero yamaze kumenya abo bantu mbega bameze gute. Na Ekenge Sylvain aramaze kugira ico avuga, ico amenya, kuko ibi kugira ngo abakongomani babimenye murabona ko bifashe igihe kirekire. Ariko rero bano Bongereza nibo bari kubatuma haba kujyana kugira ngo u Rwanda rubandanye rwiba bwa butunzi bwo muri Kongo, na cane cane ko abakongomani bamwe muri bo nabo nyene bashira idolari imbere ha gushira igihugu imbere. Bo bagomba gushikirana bakicezera umuziki bikaba biraheze. Ariko ni bamwe muri bo, sinova ngo ni bose, kuko urumva ko Ekenge nawe yatanguye kubivuga ariko abibwira abakongomani. Bano abakongomani rero abarira bari bakwiye gufata nkama ivyo Ekenge Bomose yavuze, bahagira ico atangura kwikingira no kwirinda, ntibongere kugwa mu ruzi ngo agwite ikiziba. Ubu rero yabakuye amaso yabakuye
ico novuga yabambuye amafilme babone, yabambuye amafilme babone igikenewe n'igikwiriye. Rero yamaze kubakura amafilme, ico noca mvuga n'ikihe, nuko nk'uko babisaba DNA yuko yokora kuri abo bantu afise abagore bazanana mu Rwanda, bakaraba mbega mu vy'ukuri abo bana nababo canke niko bivuze. Ariko kuba yanabivuze ari umutegetsi w'urwego rungana kurya ntabwo ari coroshe. Murabe rero ikindi naco, urya yashoboye kumuhagaritsa nawe ashobora kuba afise inkomoko yo mu Rwanda, canke naho afise inshuti yiwe yo mu Rwanda imeze uko nyene, canke naho musange arafise agasanira gasa n'ivyo Ekenge yavuze bikamubabaza, ahubwo akabura uko ari bubwire, agaca avuga ati ivyo bintu ntiwari kubivuga ngo ubivugire kumbonesha kure y'igihugu. Ariko yabivuze, amaze kubivuga bamuhagarikije, bamukuye ku kazi. Ariko ikibabaje, hari abantu batigera bakerutsa abakongomani bariko barapfa indiri n'indiri, ariko yavuze rirya jambo basa naho umenga bahagurukiye rimwe bariko bamugwanya. Ibaze ingene ariko agwanya umukongomani nk'urya yavuze ijambo nka rirya, yerekana ibiriko biraba, n'ingene babaye infiltre, n'ingene objectif zabo bariko bazishikako bakoresheje iyo systeme ubwenge nk'uko bo babivuga. Yagiye arabisigura neza kuko afise impamvu yabisiguye, ivyerekanye ko abakongomani mu vy'ukuri bazi ibintu, ariko hari n'abatinya kubivuga, kandi bariko baravuga barakura isoni, novuga ariko barajijuka. Murazi yuko bakunda kuvuga ngo abakongomani ni nk'abatwa, muri make nta ntambara yabo ntaco bashoboye iki, ariko ubu biriko biragaragara neza yuko hari ico bashoboye kandi hari ico bashobora kwishikanako. Nobamenyesha yuko rero intambara ikaba muri Kongo iriko iratuma abakongomani bamwe bagira ubwenge, nabo batangura kumenya bati mbega ibi bintu bigamije iki. Ukumva Kagame aravuga umututsi, none nta bahutu bo bahari? Mbega abahutu bariko babageranira ni bande? Ko tubona ababica batuma abantu bariko barapfa ari b'abatutsi nyene, ubwo bimeze gute? Ubwo si Kagame nyene ariko arabica agaca avyegeka ku bantu b'inzirakarengane? Rero ivyo ni ibintu dukwiye kuza turaraba. Abakongomani bakwiye guca baha umwansi nguvu, kuko sogokuru Pierre Nkurunziza yaravuze ngo inkoko mu guhona zishutika n'ibisiga. Ibisiga navyo hari ukuntu vyinjira bikigira inkoko ko bifise amababa vyose, kagasura agenda kwibaza ngo ni mugenzi wa nyina canke wa se, agasanga n'igisizi imwe caje kugatora kikarye. Numva yuko abakongomani namwe bakwiye kuva mu vyo kuguma bagenda barabana, ahubwo bakore, bareke kurondera inyungu bakoresheje amaraso ya bene wabo. Bareke rero no kugira ibiryoha vyo kutarungwana hagati yabo, ngo ariko arondera abagore beza b'Abanyarwandakazi nk'uko bavuga ngo abatutsi ni beza bivyina. Muri make novuga uko, ariko ikintu nobabwira, iyi ntambara y'abanirotike n'ababantu ni intambara itarahera uno munsi, kuko aho bari ahari abiyumva ko ari bo baburongora, mu gihe batariko bararongora hama hari intambara kabisa. Mu Rwanda nta mahoro, no mu Burundi nta mahoro, no muri Kongo nta mahoro, no muri Tanzania nta mahoro, mu gihe ikintu bita Empire Hima kitokwiganza mu karere, n'ibihugu bazobicagagura mugabo bashitse kuri iyo ntumbero. Iyo ntumbero rero niyo kugira ngo umunyafurika ntashobore gutera imbere, atejwe imbere n'ivyiwiwe, kandi twebwe nyene turagenda tukabomorana, tugasamburana, gushaka kuvuga ngo ibihugu vyacu ntibiteye imbere, none bizotezwa imbere n'abande kandi ari twebwe tubisambura. Norangiza ndabashimira, ndababwira nti muze mugire umwaka mushasha muhire, muze mugire na Noheli nziza. Murakoze.